Ku ntabire yaguzwe uyu mwaka w'uburimyi mw'ihinguriro ry'isukari SOSUMO yacitseko itakoreshejwe n'amatoni 273. Itoni imwe y'intabire amasoko yacu muri SOSUMO avuga ko itabire amahegitari 5, bisigura ko iyo ntabire yose yasigaye yotabiye amahegitari 1365. Iyo ntabire kandi ikiro kimwe cayo amasoko yacu avuga ko kigurwa amafaranga 2452. Yose hamwe isigaye rero iciye amafaranga y'amarundi 1,669,396. Ikiringo iyo ntabire isigaranye gukora amasoko yacu muri iryo hinguriro avuga ko ari amezi atarenga 3. Ni mu gihe muri SOSUMO igikorwa co gutabira ibikaju kiba guhera mu kwezi kw'icumi. Ni ukuvuga ko no mu mwaka w'uburimyi wimirije iyo ntabire itazoba igishobora gukoreshwa. Ari nka hamwe yokoreshwa, amasoko yacu avuga ko ataco yomarira ibikaju atari ukonona. Bamwe mu bakozi ba SOSUMO rero bakabona ko uyu mwaka uretse ko haguzwe intabire nyinshi, n'iyaguzwe yarisigaje ikiringo gito ngo ipfe. Muri abo bakozi ba SOSUMO hari ababona ko kugira bagerageze kuraba ko borokora ayo mafaranga arenga 669,000,000 agiye gupfa ubusa, abarongoye SOSUMO bakwiye kurondera uko bagurisha iyo ntabire mu banyagihugu. Uruganda rwa RPA rwarondeye 𝒊𝒏𝒕𝒂𝒓𝒂𝒏, umuyobozi mukuru wa SOSUMO, ariko telefoni yiwe ikaba yahamagara hakabura uwitaba.